izina ryanje nitwa Nizigimana Vestine abasanzwe nkora akazi k'ubumaso ntabwo navyize ku ishuri narahereye primaire ngera mu mwaka w'icenda kize mu mwaka w'icenda cangira ingorane ndatega inda ndavyara umwana uvuga ubuzima bwabaye buhagaze kuko ntashoboye kubandanya ku ishuri narareze umwana ameze nk'ukura camvuga ateka niyumvire yuko noshobora kuja gukora ikiyede nabanje ndakora ikiyede nkoze ikiyede ndagikora umwaka wose hanyuma nza numva umuntu ambiye ati byoba vyiza yuko woja mu bandi ukaba mu maso uko nari mbona ko ingufu ndazifise kandi kubimenya naho wize ushobora kumenya nawinjiyemo 2020 navyumvise ko mbona byoshoboka uko ubuzi simpaka buzoze burakora abantu babagabo gusa jewe umwuga sinowugaya kurambesheje kuko umwana nkuko umwana ndamureze jenyene urashobora kundonsa irasiyo ya buri gihe nkafungura atangorana atamadeni ndiko ndagwamo ubwo waho rumuyede dufate bahemba bitatu bagufuye agasoni baguha 4 baguha ivyo 4 ugenda uraduga ukugenda urungura ubwenge jewe ubarampaye umushahara waba maso nyene 8,000 canke ko si bose batanga 8,000 intambamye dukunda guhura nukuntu tugiye gusaba akazi ahantu bakunda kudukengera ngo ko ataco dushoboye yindi intambamye mbona n'ubuzima nyene mbasanzwe mbayemo kubera cyasanga amahera yego ndayaronka muganka buri kintu ndayaranguza bivanye n'ibibazo mba niko ndahura nabyo hari gihe babifatiye ku mwuga bivanye n'ibikoresho ntaba ndakwiza hariho nk'ibintu bashobora kutubaza ngaha urafise inyundo ya charpente bafise inyundo ya maso ibyo sanga ntavyo fise mugazi ivyo kambera intambamye mu hantu mbangiye gusaba akazi aje ikintu no babwira nuko bo kwikuramo ibintu by'ubunebwe kandi bakikura mu bintu byo kwikumira kuko ubuzi twese turashoboye